Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Muhaye kaze aho uherereye hose, wowe uri ngaha mu gihugu ukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu c'Uburundi, mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu baherereye mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afurika ndetse no mu makungu ya kure. Uyu ni umwanya rero tugiye kubagezako amakuru ariko aravugwa agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ni amakuru tuza kugaruka ku nama yari igiye gukoreshwa na bimwe mu bihangange bikomeye cyane vyoba vyarahuye n'igihombo gikomeye, aho ibifaranga vyose bari banyegeje ku munsi w'ejo igenekerezo ya 18 ruheshi y'umwaka w'ibihumbi 2023 vyoba vyarahindutse ibipapuro, nk'uko umukuru w'igihugu nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yari yabagabishije. Ku munsi w'ejo ubwo umukuru w'igihugu nyenecubahiro Varisito Ndayishimiye n'abandi banyagihugu bose bariko bahimbaza imyaka 3 nyenecubahiro Varisito Ndayishimiye amaze ku butegetsi, hari bamwe mu bagumyabanga bakomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse n'undi murwi w'ibihangange wamye ufise ubutunzi budasiguritse mu gihugu, ngo bariko wiga imikenyero yose ishoboka kugira ngo ayo mafaranga yabo batajanye ku mabanki canke se kubitsa ku makonti yabo, mu gihe umukuru w'igihugu yari yatanze ikiringo c'iminsi 10 bo akabahindukana ibipapuro ngo bariko bariga ingene rero boyajana muri iyi minsi turimwo kuva ico kiringo cararangiye ngo ntawo shobora kubakurikirana. Izo zose rero vyaravumbuwe n'umukuru w'igihugu, ruyeri rwose bakoresheje rwaramenyekanye. Ni mu gihe mu minsi 5 iheze amakuru yadushikira yava mwa bamwe mu bagumyabanga ba CNDD FDD yavuga ko uyu murwi w'ibihangange wamye ufite ubutunzi budasiguritse mu gihugu woba ngo wariko wiga imikenyero yose ishoboka kugira ngo Perezida Ndayishimiye n'umurwi we bariko babarwanya kugira basubize amahera y'igihugu banyegeje mu mazu yabo ushobore kunanirwa mw'ico gikorwa bibaye cyo guhindura amafaranga yibwa agahinduka ibipapuro. Ntuze gucikanwa n'aya makuru tugiye kubageza ko muraza kumvirizamwo vyinshi cyane mu ruyere rwariko rukoreshwa n'ivyo bihangaga, ariko navyo bikarangira bimenyekanye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Umuhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Kuri ubu benshi mu bihangange barafise ubwoba cyane. Ni nyuma aho Perezida Varisito Ndayishimiye ibintu vyo bikora mu gacerere ntangere. Aya mafaranga yakozwe mashasha, inoti zakozwe muri Munyonyo umwaka uheza w'ibihumbi 2022, inyuma y'amezi 2 arengewe mu Bunyoni, ndetse na benshi mu bari bamwegereye bakoranira vya hafi birukanywe mu mabanga bari bajejwe. Hakaba hari abirukanywe mu gukora mu biro vy'umukuru w'igihugu, ndetse abandi bo bakirukanwa mu yandi mabanga canke se bagahindurirwa ibibanza bahora bakoramwo. Gusubiriza aya manoti yo mu mwaka w'ibihumbi 2010 yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 ni ingingo Perezida Varisito Ndayishimiye yize ko neza cyane. Ni ingingo yafasha bifashijwemo n'abagabo batatu bakomeye cyane, harimo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umuyobozi mukuru w'Banki Nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari. Ibi bihangange rero bimaze kubona ivyo bibaye ko vyahise bitegura inama giturumbuka. Ni inama yari kuba mwijoro w'igenekerezo y'17 rishira igenekerezo ya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023, ariko bakagira ubwoba kuko batari bazi aho abainformateri w'umukuru w'igihugu boba bari, kandi ndetse na bamwe muri bo bikeka ko abarinzi babo boba batanga amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu kubona ibi vyose rero bahise bahindura imigambi yabo. Bavuze ko bagomba gukora inama kuba Mungu. Akaba ari ku munsi w'ejo nyene igenekerezo y'18
uyu mwaka w'ibihumbi 2023 kugira ngo barabe bafatire hamwe imikenyuro yo kugira ngo barabe uko nyene amafaranga yabo yahindutse ibipapuro yosubizwa agaciro nabo bakayahinduza bagahabwa inote zishasha. Hari bimwe mu bihangange murantunge imbere yuko ibi byose biba hari imikenyuro bari barafashe imbere gato yo gushaka kunaniza umukuru w'igihugu nyeniciro Evariste Ndayishimiye ikiringo yari yatanze c'iminsi 10 azongere ko iyindi minsi. Muri iyo mikenyuro rero barimwe bakora harimo gutera ubwoba no gupfumbatisha abakozi b'amabanki na microfinance kugira babakira amafaranga yabo yose bari baranyegeje. Uyundi mukenyuro ngo boba bari bafise n'ujanye no gushobora kugira nabi President Ndayishimiye kuko ngo bamwagiriza ko bashaka ko bakenesha no kuba yabakuye amata mu kanwa, kandi Perezida Neva Kazingene bagiye baronka ubwo butunzi igihe yari umukuru w'umugambwe CNDD FDD eka ndetse n'imbere yaho ari mu karwi k'abajenero kavuga rikijana mu mugambwe. Ibi byose rero babonye ko babinaniwe bakabona ko umukuru w'igihugu nyeniciro Evariste Ndayishimiye ku minsi yari yatanze atakiringo yongeje ko babonye ko atakindi gihe basigaranye, nibwo rero batangura guhamagara bamwe mu bakozi b'Banki Nkuru y'Igihugu BRB babatera ubwoba bababwira ko amahera yabo bagomba kuyakira canke se imiryango yabo ikahurira n'akaga gakomeye. Muri ntwarante uyu mwaka Perezida Evariste Ndayishimiye nibwo yoba yaragabishije ababika amahera menshi cyane mu nzu zabo ko botangara bavyutse basanga amafaranga bafise yamaze kuyahindura ibipapuro. Ico gihe yasaba ko bonyaragasa kuyajana mu mabanki ico benshi batamenye, kandi nuko yabivuze yaramaze guheza igikorwa cyo gukoresha amafaranga mashasha. Ijambo ryari rimeze nk'umutego kugira abanyegeje ngayo mahera biyerekane maze n'ivyagirije ivyorohe kuri bamwe nka Generali Bunyoni. Ibiriko ngo biraba ubu rero ngo wome ngo n'inkurikizi yuko ibihangange vyagabiye Perezida Ndayishimiye ko mu kutubaha ijambo yavuze muri ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ariko iri jambo yarivuze amezi 4 ariko arakoresha mu mpisho inote shasha. Ingingo yo guhindura amanoti yatangajwe icese ku igenekerezo y'indwi ruhesha uyu mwaka w'ibihumbi 2023, ariko amanote mashasha yakozwe ku igenekerezo y'indwi munyonyo umwaka w'eze w'ibihumbi 2023, no kuvuga ko amanote yakozwe amezi 7 imbere yuko ngingo imenyeshwe ku igenekerezo y'indwi murantunge. Ku igenekerezo y'indwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 hari haciye amezi 2 neza General Ngiyome Bunyoni abogojwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, akaba kandi haraciye amezi 2 Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazi yaratibi yakuwe kuba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile. Muri ayo mabanga rero ngo akaba yari yarihaye ububasha bwose budasanzwe bwo kugenzura ibikorwa by'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB. Mu yandi majambo bano bategetsi bapfuye gukurwa mu mabanga, ubwo nyene haca harategurwa mu ibanga umugambi wo guhindura amanoti, mu gihe abategetsi bakekwa ko bari mu banyegeje amamiliyaridi atari make mu nzu zabo imuhira. Ibi rero harya Perezida Ndayishimiye avuga ko ngo azi abafise ayo mafaranga ntaba ariko arabesha ngo abafise amakuru neza ku buryo bwuzuye, arabazi neza. Bamwe mu bayafise rero ngo barakoreshejwe inama yo kubahanura ngo bajane ku mabanki nabo baranka, boba ngo bariketse ko ari umutego Perezida Evariste Ndayishimiye abashize imbere, kandi koko ngo wari wo mu gihe amafaranga yandi yaza yamaze gukoreshwa. Perezida Ndayishimiye nabo bateguranye ingingo yo guhindura amanoti babikoze bazi neza ng'intumbero ko intumbero ari uguhindura ibipapuro ayo mamiliyaridi anyegejwe. Uyu murwi rero w'ibihangange ivyabo ngo vyoba bigeze ahatemba. Ni nyuma yaho urwo rutonde rwamaze gushikanwa mu biro vy'umukuru w'igihugu, kuri ubu nabo bakaba bariko barabiga ko umwe ku yundi. Bamwe bakaba baranasabwe n'umukuru w'igihugu mwibanga
ko boja kwitanga ku biro vy'umukuru w'igihugu bakabisigura neza, niba ari n'ikigongwe abahereza akakibahereza, ariko bose baranse. Rero ikigiye gukurikirako nuko mu minsi iri imbere mushobora kuzokumva ibindi bihangange vyafashwe navyo bikinjizwa amabohero agiye atandukanye. Ndabikengurukire rero tubanye muri ano makuru yaragezweko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyondako kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numpuza TV Imana ibahezagire.